Haciye iminsi umugwi wa M23 n'iyindi migwi yitwaje ibigwanisho isubiye gutana mu mitwe mu turere tutari duke two muri Kivu ya ruguru muri Republika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Izo ntambara zirasesereza ubuzima bw'abanyagihugu baba muri utwo duce kandi ziranabangamira ibikorwa ingabo z'akarere k'ibihugu bihurikiye mu muryango wa Afrika y'ubuseruko zisabwa kurangura. Nk'akarorero kwigenekerezo rya 21 gitugutu 2023 imodoka z'abasirikare b'u Burundi bari mu ngabo z'akarere k'ibihugu bihurikiye mu muryango wa Afrika y'ubuseruko zari zitwaye ibifungurwa ku birindiro by'ahitwa Kicanga na Mweso zarankiwe kurengana n'umugwi wa M23 aho uwo mugwi wugaye ibarabara rija muri utwo turere. Ivyo nyene byarasubiriye kuba kwigenekerezo rya 30 gitugutu 2023 igihe imodoka zari zijanye ibifungurwa zariko zija kuri ivyo birindiro nyene zankigwa kurengana n'uwo mugwi wa M23. Ibiro bikuru by'ingabo z'akarere k'ibihugu bihurikiye mu muryango wa Afrika y'ubuseruko byarasabwe gutorera umuti izo ngorane ariko ntivyashoboye kumvisha umugwi wa M23 ngo wugurure iryo barabara. Urwego rwo kwivuna abansi bw'u Burundi ruramenyesheje ko rudashobora kuguma kwihanganira ingendo nk'iyo. Abasirikare b'u Burundi bari mu ngabo z'akarere k'ibihugu bihurikiye mu muryango wa Afrika y'ubuseruko bategerezwa gufata ingingo zibereye. Naho hari izo ntambanyi duhejeje kudondagura, urwego rwo kwivuna abansi bw'u Burundi rurongeye kwibutsa abatwara inteko z'u Burundi ziri mu ngabo z'akarere k'ibihugu bihurikiye mu muryango wa Afrika y'ubuseruko kwama na ntaryo bakora bisunze amategeko bahabwa n'ibiro bikuru by'izo ngabo z'akarere k'ibihugu bihurikiye mu muryango wa Afrika y'ubuseruko.